Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 16 z'ukwezi kw'icumi na kabiri, umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye mwaramutse neza nanakwipfuriza kubandanya uragira weekend nziza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bindi bihugu bibanye nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu ca Uganda ndetse n'igihugu ca Tanzania. Mwese ndabakengurukiye cane mbahaye ikaze. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu ntara ya Rumonge abantu 4 harimwo n'umukuru w'umutumba barapfunzwe. Frida Ndagijimana umukuru w'umutumba Gashasha muri komine n'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi yarahagaritswe ku mutaga wo kuri uyu wa gatatu, akurikiranwa kw'inyuruzwa ry'amafaranga yaragenewe abanyagihugu mu ntumbero yo kubashumbusha. Muri iyo dosiye kandi nyene hafashwe abantu 3. Bamwe mu bategetsi bo mu Rumonge baravugwa muri iyo dosiye. Ino nkuru ku buryo burambuye ni mukanye ntuje kure. Nayo mu Rumonge kandi hariko haravugwa itozwa ry'umurengera ry'amafaranga agenewe agatutu k'umurwi w'intwararumuri. Bamwe mu badandaza bariyamiriza ico bita ubunyonyezi bwateguwe buriko burakorwa n'ibiro vy'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Abariko batoza ubwoko bwinshi bw'amafaranga. Ayariko aratozwa n'ay'agatutu k'umurwi w'intwararumuri. Basaba abakurira abo bajejwe intwaro kugira ico bakoze na cane ko abo bayatozwa bemeza ko bariha amakori n'amatagisi bishobora gufasha muri ivyo bikorwa. Ino nkuru nayo nyene ni mukanyi ku buryo buramvuye ntuje kure. Nayo hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi ndibugushikirize ino nkuru ivuga ko bamwe mu barongoye imirwi yitwaje ibigwanisho bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje kuri uwu wa gatanu uheze ko zafatiye ibihano abarongoye imirwi 3 hamwe n'abari mu mirwi yitwaje ibigwanisho bagirizwa guhungabanya umutekano mu gice c'ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe muri abo ni abarongoye Mai Mai na M23, William Yakutumba, Wiringoma ndetse na Michel Rukunda batazira makanika nibo bafatiwe ivyo bihano. Ino nkuru nayo ku buryo buramvuye ni mukanyi ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV hama ukajya ushikirwa n'ano makuru yose uko yakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo kandi ku gihe. Ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Rumonge abantu 4 harimwo n'umukuru w'umutumba bapfunzwe. Frida Ndagijimana umukuru w'umutumba Gashasha muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi yarahagaritswe ku mutaga wo kuri uyu wa gatatu, akurikiranwa kw'inyuruzwa ry'amafaranga yaragenewe abanyagihugu mu ntumbero yo kubashumbusha. Muri iyo dosiye nyene hafashwe abanyagihugu 3. Bamwe mu bategetsi bo mu Rumonge baravugwa muri iyo dosiye. Igipolisi kijejwe kugwanya igiturire nico cabahagaritse kubw'amasoko yacu mu Gashasha. Baje n'imodokari y'umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya Rumonge. Bahamagaye Frida Ndagijimana imbere y'ukumwuriza baca bamujanana n'abo bandi 3 ku mugwa mukuru w'intara. Uko akaba ariko ababonye bahagarikwa bavyigana. Abo bahagaritswe bakurikiranwa ku caha co kunyuruza amafaranga agenewe gushumbusha abanyagihugu bafise amatongo kw'ibarabara ry'igihugu nimero 3 ari ryo Rumonge Nyanzarake mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'Uburundi. Uwo mukuru w'umutumba yanditse amazina atabaho ku ntonde. Hari abandi banyagihugu batisanze ku ntonde kandi bategerezwa gushumbushwa. Uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Ku bw'ayo masoko nyene Frida Ndagijimana yaranduje imiliyoni zirenga 50 y'amarundi kubera ayo manyanga nyene. Umwe mu bategetsi bo mu ntara avugwa muri ayo manyanga. Musafiri Nahomvukiye umuhanuzi wa buramatari w'intara ya Rumonge hajejwe iterambere arikekwa nawe nyene kuba yandikishije igitigiri c'ibigazi kirenze. Nico gituma twaje ngaha. Twaratangaye tubonye umuntu umwe afise ibigazi nk'ivyo vyose.
niko bivugwa n'umwe mu bakozi b'ikigo kijejwe kubaka amabarabara mu Burundi. Hari mu rugendo bagize ku mutumba Gashasha kuri uwu wa kabiri. Abo bantu bane bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rumonge. Bashobora kungururizwa i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi umwanya uwo ari wo wose kubw'amasoko mu bajejwe umutekano. Basanze mu gasho abandi bajejwe intwaro babiri bo ku mutumba Mutambara muri iyo komine nyene bavugwa mu busuma bw'amafaranga y'imizibukiro hagenewe bene amatongo mu gice ca Nyabihuna. Ikigo c'igihugu kijejwe kubaka amabarabara cashimye ico kibanza nk'ikizokurwamwo urucekeri rw'amabuye ruzokoreshwa mw'isanurwa ry'ibarabara ry'igihugu nimero zitatu. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa mu ntara ya Rumonge nuko hariko havugwa itozwa ry'umurengera ry'amafaranga agenewe agatutu k'umurwi w'intwararumuri. Bamwe mu badandaza bariyamiriza ico bita ubunyonyezi bwateguwe buriko burakorwa n'ibiro vy'intara ya Rumonge iri mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi. Bariko batoza ubwoko bwinshi bw'amafaranga. Ayariko aratozwa n'ay'agatutu k'umurwi w'intwararumuri. Basaba abakurira abo bajejwe intwaro kugira ico bakoze na cane cane ko abo bayatozwa bemeza ko bariha amakori n'amatagisi bishobora gufasha muri ivyo bikorwa. Amafaranga ariko aratozwa hari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 200 yatangajwe kuri uwu wa mbere na buramatari w'intara ya Rumonge. Leonard Niyonsaba yamenyesheje ko intara yiwe yiteguriye kwakira umurwi uriko uzungurutsa urumuri rw'amahoro. Yategetse ko umudandaza uwo ari we wese gutanga ayo mafaranga. Buramatari yashimangiye muri iyo nama ko ayo mafaranga azokoreshwa mu guha agatutu abagize uwo murwi. Abadandaza bavuganye na SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru barerekanye imyidogo yabo. Intara ya Rumonge yarabaye izinga aho buramatari Leonard Niyonsaba hatanga amategeko wenyene. Uko akaba ariko abo badandaza bidoga. Abo badandaza bamenyesha ko kuri buri gikorwa ibiro vya buramatari vyegeranya amafaranga mu banyagihugu. Bibutsa ko ubuheruka abadandaza bategetswe gutanga imiliyoni zibiri amafaranga agenewe kubaka ibiro vy'intara. Abo badandaza baratangazwa no kumva havugwa intererano yiyongera ku yandi imiliyoni 2 zariko ziregeranywa n'ivyo biro vya buramatari. Ntavyo tugishoboye. Uko akaba ariko abo badandaza bashikiriza. Ayo mafaranga atozwa yiyongera ku makori n'amatagisi bitozwa na OBR. Nk'uko abo badandaza bagaragaza umubabaro, abategetsi bongera ikibi mu kindi mu gutegeka amafaranga y'umurengera abo badandaza bategerezwa gutanga ku bubiko bw'intara. Uko akaba ariko abo badandaza bidoga bakavuga ko baruhishijwe n'ubwo busuma. Basaba leta guhagarika itozwa ry'ayo mafaranga, ikoreshwa ryayo riteye amakenga. Mu ntango z'iyi ndwi abadandaza bose bari batumweko na buramatari mu nama kugira ngo babwirwe iyo ngingo. Intara ya Rumonge iriko iritegurira kwakira urumuri rw'amahoro kuri uwu wa kane. Ni intara iza imbere y'iyanyuma imbere y'uko rushikanwa i Makamba mu bumanuko bw'Uburundi aho ruzohereza uwu mwaka. Urumuri rw'amahoro ruri ku nshuro yarwo ya 17 rukaba ruzunguruka Uburundi buri mwaka. Uko bisanzwe urumuri rw'amahoro rukurikirwa n'umurwi uherekeza mu gihugu cose, rukakirwa n'abajejwe intwaro begeranya abanyagihugu kugira ngo hatangwe ubutumwa ku baje na cane cane bari mu mugambwe uri ku butegetsi. Mu bice bimwe bimwe abajejwe intwaro n'igipolisi barategeka abantu kuja muri ayo makoraniro, ahandi naho abantu baragenda ku gushaka kwabo, ariko abakozi ba leta bategerezwa kujayo kugira ngo ntibaboneke ko ari abagarariji. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa no kugira umunsi mwiza. Utegerezwa gusa kuba warafyonze sabone canke subscribe nawe utarafyonda ko, hama nyene ukaja urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.